samoya umuntu igutanze utarataha uzorara iyo uri. Ivyo abayabaga ntibabikunda, bakunda mu biganire amategeko muyaganire, nawe agira ico aterera, ntaba ari umwana mutoyi kandi ntaba ari n'umuntu akuze. Nico gituma unamwise ngo ni umwana yumva bimutsitaje cane. Ivyo bintu biriko birahinduka mu mubiri wiwe, amahormone aba ariko arakora cane, vyafekta no ku mico yiwe. Rero iyo abavyeyi batabitahuye, hari abibaza ati mwana wanje arasaze, mwana wanje baramuroze, mbega ko kahora gatekereza byagenze gute. Ari umukobwa ari umuhungu aba yifuza kubana umwanya munini n'igitsina badahuje. Ukiri butoyi bugifise imyaka 7, 8, 6, yari udukobwa gusa, agahungu kakaza muri groupe yatwo barakirukana, agahungu kamwe mu bakobwa 100 agenda bakakirukana, agakobwa uko nyene kagiye mu bahungu bakakirukana. Ariko iyo bakwije iyi myaka ya 11, 12 kuduga, binje mu myaka y'ubuyabaga, ntabagishaka rero ko babirukana, ahubwo abayumva yogendana n'agakobwa, yo kwicarana nako. Iryo hindagurika umuntu yarakunda abakobwa gusa cyangwa umuntu agakunda abahungu gusa, bakabashaka aho badasangiye ibitsina. Ndibaza ko nta kintu benshi bakura amada bagatwara bakiri bato kuko ntabyo baba bamenyereye. Undi muco uranga aba bayabaga ngo n'abantu bashaka kwigenga, bashaka kwipangira imigambi yabo. Muri make ntibakunda amategeko. Nibaza ko badakunda no gukubitwa. Oya. Kuko urumva yuko umuntu yamaze kumva ngo nawe ari responsable, arakuze, akeneye kugishwa inama, we nawe ukazana igiti n'amategeko ameze nk'icuma, umva ko mutohoje. Imiyabaga iba yumva yuko mu bijuju vya mbere bibaho n'abavyeyi babo, akumva yuko umuntu afise ubwenge agezweho ari wa mugenzi wiwe, urunganwe rwiwe. Mbega none nivyo vyonyene Gashana Chantier, nta yindi mico ibaranga? Amahoro y'Imana abane namwe, abe mu banyu no mu vyanyu. Turabashimiye cyane abafashe aka kanya bagahagarika ivyo kugira ngo badukurikirane, kandi turanakengurukiye namwe mwama mudukurikirana. Nkuko mubimenyereye, uyu ni wa mwanya w'ibiganiro vyacu. Umunsi rero tubandanya ibiganiro tumaze igihe twaratanguye, twagiye tubazwa n'abavyeyi benshi ijanye n'imiyabaga, uburezi bw'imiyabaga. Uburezi bw'imiyabaga rero ni ikibazo kiremereye abavyeyi benshi, ariko n'abana nikiboroheye. Uyu munsi rero twaronse umutumire udasanzwe, turabahaye ikaze. Murakoze cyane. Yego, mwumvise ko topic tugomba kuganira ko ari uburezi bw'imiyabaga. Yego. Uyu munsi rero twifuje yuko mutubwira imico y'iyo miyabaga, ariko mbere ko muyitubwira hari benshi badukurikirana bari hirya no hino, mbega mwitwa abandi? Murakoze. Ku mazina nitwa Ndayishimiye Jeanne Gentille, ndi umuvyeyi, ndubatse, mfise umugabo umwe n'umwana umwe. Murakoze. Murakoze cyane. Urumva yuko muracavyibuka. Yego cyane. Muracavyibuka, muracari bashasha mu rugo, nuvuga ngo muracavyibuka ibijanye n'imiyabaga. None Jeanne Gentille, nkuko musanzwe mudufasha mu bijanye n'uburezi, mu bijanye n'ibindi byinshi tunda ko baronderako, uburezi bw'imiyabaga, mu kiganiro caheze twari dufise n'abandi batumire, ndazi ko mukunda ibiganiro byacu ngira mwarabikurikiranye. Uyu munsi twashitse kumenya abavyeyi bafise ikibazo benshi, n'abana mbere baragifise, iryo hindagurika ry'imico yabo. Abadukurikiranye muri icyo bitangura, igituma tuguma tuvuga kugira ngo abataradukurikiranye basubire inyuma bakurikirane ibiganiro twagiye dushishako kugira ngo babandanye, niho uvyumva neza. None mu mico naho Gashana Gentille bamera gute abo bana? Nibiki baranga ku buryo umuvyeyi atakurikiranye ngo arabe ku myaka, kumbura umwana akanamuhisha n'iryo hindagurika ry'imibiri yiwe, hari biboneka n'ibitaboneka. Mu mico naho bamera gute ayo miyabaga? Murakoze cyane. Iki gihe cy'ubuyabaga ni igihe kigoye cyane, kuko n'igihe umwana
aba ariko arava mu bwana aja mu bukuru, aba ari hagati na hagati, ntaba ari umwana mutoyi kandi ntaba araba n'umuntu akuze. Nico gituma unamwise ngo ni umwana yumva bimutsitaje cane, ntaba ashaka kwitwa umwana ko aba yumva umengo yakuze. Rero aba bana b'imiyabaga barangwa n'ibintu vyinshi bitandukanye. Abavyeyi basabwa kumenya ko hari igihe abavyeyi babakubita bakabahana kubera kutabisobanukirwa, benshi bakavuga ngo ni imyaka y'ubusazi kubera abana barahinduka, kubera ivyo bintu biriko birahinduka mu mubiri wiwe, amahormone aba ariko arakora cane vyafekta no ku mico yiwe. Rero iyo abavyeyi batabitahuye, hari abibaza ati mwana wanje arasaze, mwana wanje baramuroze, mbega ko kahora gatekereza ubu kasaze kazanye n'imico idasanzwe, vyagenze gute? Abavyeyi basabwa kumenya ko ari bisanzwe, ahubwo bagatahura iyo mihindagurike y'abana. Rero hari ibintu vyinshi mu mico biranga abana b'abayabaga, ariko ndavuga mu bikeya. Ikintu ca mbere, umwana w'umuyabaga ari umukobwa ari umuhungu aba yifuza kubana umwanya munini n'igitsina badahuje. Ukiri butoyi bugifise imyaka 7, 8, 6, yari udukobwa gusa, agahungu kakaza muri groupe yatwo barakirukana, tagahungu kamwe mu bakobwa 100 agenda bakakirukana, agakobwa uko nyene kagiye mu bahungu bakakirukana. Ariko iyo bakwije iyi myaka ya 11, 12 kuduga, binje mu myaka y'ubuyabaga, ntabagishaka rero ko babirukana, ahubwo abayumva yogendana n'agakobwa, yo kwicarana nako, bo kwandikirana, bo korana udukorwa, yumva nezerewe cyane iyo ari kumwe n'igitsina badahuje. Kamwe yahora yirukana byahindutse, abagakeneye ubu abashaka kugakorako kukavugisha. Nico gituma abavyeyi basabwa kuganiriza abana babo, bakabigisha iyi mico n'imihindagurike yabo y'umubiri. Murakoze cyane. Murumva rero bariko baraduha imihindagurikire mu mico y'abo bana. Abavyeyi benshi bagiye babibaza, ariko turashaka mu kwigana ikiganiro kuko urumva yuko iryo hindagurika, umuntu yarakunda abakobwa gusa cyangwa umuhungu agakunda abahungu gusa, bakaba bashaka abo badasangiye ibitsina. Ndibaza ko Gentille niho benshi bakura amada, bagatwarinda bakiri bato kuko ntavyo baba bamenyereye. Ni naco gituma twinga abavyeyi bakurikirana ibiganiro kugira ngo baze baraganira nabo, bari abakobwa ari abahungu, mubiyegereze mubaganirize. Murabona ko turi mu gihe c'iterambere, abavyeyi benshi ntagiha umwanya abo bana rero umva ko baca bahahombera kubera kutaba amaso kw'abavyeyi, kutamenya ko binjiye ahantu batamenyereye, bagiye mw'ishamba batazi inkoni bari buce. Barakeneye rero impanuro z'abavyeyi. Iyindi mico ibaranga ni iyihe Gavane? Murakoze cane. Ego cane, abavyeyi babakwiye kubaganiriza cane, bakababwira ati ego muba bagenzi, ariko haraho urubibe mutarenga, hari ibi bidasabwa gukorwa. Undi muco uranga ababayabaga ngo n'abantu bashaka kwigenga, bashaka kwipangira imigambi yabo, ashaka numba yapanze kuvyuka kugenda ahantu agende agaruke, ntabashaka umuntu amubaza vyinshi. Muri make ntibakunda amategeko, ntibakunda amategeko cyane. Niyo mpamvu iyo uri kurarera umuyabaga neza, muganira ukamwumviriza, kuko nawe aba ariko arakura, aba ariko araba umuntu akuze, nawe bafise ivyiyumvira, abayumva afise ivyiyumviro uko abibona, afise imigambi myinshi. Nico gituma n'igihe umuntu agira pange amategeko agenga urugo, ni vyiza nawe kumubaza viwe, kamubaza ati rero aha anye ni vyiza ko muza murataha nka 12:00, apana gushika umubwira ngo kuva ubu rero ngo 1:00 umuntu igutanze utarataha uzorari yuri. Ivyo abayabaga ntibabikunda, bakunda mu biganire, amategeko muyaganire, nawe agira ico aterera, kuko aba yumva yabaye umuntu akuze, umuntu afise imigambi, umuntu afise gahunda ziwe. Rero nuko bameze. Murakoze cyane. Urumva yuko mu bibaranga ntibakunda amategeko, si amategeko gusa, ahubwo ngira ngo abazobandanya basoma ibi igitabo bita Les Adolescents et leurs parents, turagikosera cyane abavyeyi kugira ngo baze bakigure, kugira ngo
bazana mu biganiro biba ari bike bivanye n'ivyo wasabwa kumenya. Urumva ko hari abavyeyi usanga ari bo biciye abana kubera kubaha amategeko aremereye, kubera kutabaha umwanya nabo ngo baganire bumve ico bavuga. Cyane akandi kantu numva noshirako, nibaza ko badakunda no gukubitwa. Oya. Kuko urumva yuko umuntu yamaze kumva ngo nawe ari responsable, arakuze, akeneye kugishwa inama, we nawe ukazana igiti n'amategeko ameze nk'icuma, umva ko mutohoza. Yego, rero urumva yuko bafite imico kweri, ya mico iragoye. Kera wahora ari umubwira ati gira uko, none baraguhinduriye, ntashaka ko ukora ibintu utamubajije. Yego cyane. Abavyeyi rero n'ukuri babikurikirane kandi n'abana bavyumve kugira ngo bashobore kubana neza. Yego muracatubandaniriza ku mico yabo ngira ngo. Yego murakoze cyane. Iyi miyabaga kwirera bisaba ubwenge, bisaba amasengesho, kandi bisaba ubumenyi. Abantu bose batunze abana b'abayabaga ni vyiza ko batunga iki gitabo citwa Les Adolescents et leurs Parents, abayabaga n'abavyeyi babo, kugira ngo bamenye uko babarera. Ikindi kintu, iyi miyabaga ngo yumvira urungano generation yabo gusumba uko bumvira abavyeyi. Iyi miyabaga iba yumva yuko mu bijuju vya mbere bibaho n'abavyeyi babo, umva yuko ibijuju vya mbere badafise ubwenge, batazi ibigezweho, baba bumva ari abavyeyi. Akumva yuko umuntu afise ubwenge agezweho ari wa mugenzi wiwe, urunganwe rwiwe. Nico gituma niyo agize akabazo, umuntu wa mbere yumva yohanuza, aca agenda akabwira umugenzi. Nico gituma ngira bazotwigisha mu biganiro bikurikira yuko abavyeyi basabwa kugerageza bakaba bagenzi b'abana babo, bakemera bakicisha bugufi, bakimanura mu vyiyumviro, bakisanisha nabo, bakigira urungano, ku buryo niyo azanye inkuru akavuga ati mami ngo ndagutera inkuru. Rero iyo gusanze uri wa muvyeyi ucukara ati oya reka kumbwira ivyo vy'uburofa, ivyo wiriwemo. Ariko iyo umwakiriye neza ukamubaza ati mbwira vyagenze gute, ati mama twagiye nk'akarorero, ati mama twagiye mu rubanza, vyagenze gute, bari bambaye nabi, bari bambaye neza, hari hasharije, dekoro yari imeze neza. Iyo uciye umwumviriza aca avuga ati kumbe mama n'umuntu mwiza, nawe n'umugenzi, nawe ameze nk'umwe wo mu rungano rwanje. Ariko iyo akubwiye ukamera nk'igikoko, ntumwisanzure ko aca atinya, aca avuga ati kumbe inkuru zose akambakiye kose nzoza ndakabwira nde, ndakabwira abagenzi. Rero ibintu vyinshi bakora babihanuza abagenzi. Nico gituma kenshi bakunda kugwa mu makosa menshi, bagwa mu vyaha vyinshi, kubera babihanuza abantu badafise ubwenge n'inararibonye. Kubera umugenzi uyu mutoyi iyo umuhanuje ababangana, ati mbega hari umuhungu ariko arandondera, kubera muri ico gihe twabonye yuko bakunda kubana n'ibitsina badahuje. Rero muri ico gihe niho bareshwa, ntiba baragera gukundana ngo baje muri fiançailles, ariko niho amakopinage atangura. Rero niyo umusore amureheje akaza akabwira umuvyeyi, iyo umuvyeyi aciye amubwira ati oya ngo n'ubumaraya ntusubire kumbwira ikintu na kimwe, zurabatuka, aca gutinya, akaja ku mugenzi wiwe, mugenzi wiwe akamubwira ati mwemerere, ahubwo niyagusaba nibi ubikore. Uca usanga uwo mwana agiye mu ngeso mbi, abitewe n'uko umuvyeyi atabaye umugenzi ngo yisanishe n'urungano. Rero aba adolescent canke ingimbi ngo zikundira urunganwe gusumba abakuru. Ego urumva rero yuko imiyabaga mu kuyirera bisaba ubwenge bwinshi, bisaba n'ubumenyi. Naco gituma n'abavyeyi bagomba kumenya ingene bafata abo bana. Murabona yuko mu yandi majambo nkurikije byo mutubwiye, ubu uri kuramugwanira n'abandi uko mugwanira n'isi n'urungano. Usadi rero ugomba kukombata kugira ngo ugomba kumugwanya kugira ngo umutsinde ko n'uwawe. Numva yuko mbere ubugenzi badakwiye kubutangura mu buyabaga, ahubwo ni umengo baba babutanguye hakiri kare, kugira ngo azogere kuba umuyabaga asanga ari umugenzi. Umuntu asanga ari umugenzi ntaca guhisha, umuntu asanga ari umugenzi arakwisanzurako, n'akari murora arakakubwira ko umutamukiza umugenzi hakiri kare, nkuko muheje kubitubwira yoshaja mu bagenzi bandi. Kandi abagenzi nta kindi mu muhanura, ahubwo namubwiye ati nuko naca kubwira ati ahubwo
wewe waracerewe abandi hari umuntu abatagira umugenzi udafite umukope wumva ko uri kuragira gute abari karononekara naco gituma rero ku bavyeyi bariko baradukurikirana murumva yuko dukwiye kwikebuka kakanye ho biva mu kazi ugaja ku kabare ntumwanya abana ntubaganirize bagira abagenzi bazokubwira ivyinyegeje kandi uzobarinda kaga kuko wowe ufite nararibonye yuko ntobarinda ariko abagenzi babo nta kuntu bogira gute nta kuntu barinda mbega none nivyo vyonyene gashana chantier nta yindi mico ibaranga. Murakoze cyane turaba cabandanya ivy'imiyabaga ni byinshi ku buryo n'abahinga babikoreye igitabo bafise ibintu byinshi cyane bibaranga ariko kubw'umwanya turavuga bikeye mu bindi biranga abayabaga ngo bakunda kwigana ibigezweho nico gituma babonye uwaciye umurongo mu mutwe ejo buca yawuciye nico gituma yabonye abambaye izibonerana ejo nawe aca yambara nico gituma abonye uwambaye ipantaro akayambara pocket down akayambarira mu mavi nawe ejo aca bigira abonye abambaye ibigezweho ari birato bidasa ejo nawe usanga yabiguze abonye ibigezweho ari kwambara umupira uhindurije ejo nawe aca uhinduriza bakunda kwigana ibigezweho bakunda kwigana umva baba bagifise ikintu bita amatsiko ikintu cyose babumva bo kigerageza nico gituma usanga mu kwigana byabatwaye muri bwa busambanyi mwari ko muravuga kabona ati abagenzi banje bose barafise abantu bakundana barafise abantu basokana bejeho kuki akumva yo bigana cyo gituma cyane cyane ku bahungu icari gihe batangura kunywera ibiyovyabwenge kamugira ati iyo unyoye agatabi iyo unyoye akamogi ucugira amaswingi ucuja mu yindi si ucuja hayi akavuga ati ibyo bintu bigenda gute akagenda kubikora babumva bafise amatsiko yo gukora yo kugerageza akantu kose mbega muri boîte bigenda gute hasa gute yakorerwa yiki nzogenda nje kuraba baba bafise amatsiko menshi kandi barigana cyane cyane bigezweho urumva rero yuko ari abantu bo gufasha cyane kubera yuko munamwe murabona iyi si tugezemwo gende hindaguriko bwe nuko bwijwe yuko kirana wozogera kure ngira ni nubo bakuraga Jane ingeso zo kwiba kugira ngo kumbura ivyo bashaka bashobore kugira gute cyane gose kubera ashobora kuba yabonye ibigezweho bizimvye bigezweho hari igihe bizimvye akabona abavyeyi biwe nta mahera bafise yo kubimugurira akemera akaja muri ubwo busambanyi canke akiba kugira ngo nawe ase n'urungano aronke ibigezweho abavyeyi rero murumva yuko umutumire wacu hari byinshi avuze kandi bishobora gufasha abavyeyi twarababwiye yuko tuzo kwigana uburezi bw'imiyabaga tukavyagura kugira ngo n'umuvyeyi wese atabane nabishoboye n'utarabishoboye n'utagize gute avyumve murumva yuko abantu bo kuba hafi kushaka kwigana ibibi ashobora gushaka ibintu canke abagenzi bafise ntabigire bigasaba ko yiba niho bahindurira imico bakazana imico mibi abavyeyi rero tugomba kuba maso cyane cyane kumvize ko ikiganiro aco cingenzi mbere tuzoronkane n'umwanya mu biganiro bizokurikirana tuzobabwira ingene bagomba kuganiriza abo bana rero akanya ndikadukundira kurengaha murumva kiganiro cyakiryoshe cyane reka rero tumusabe umutumire wacu atubwire utundi yari guhereza ko kumbure kugira ngo akanya kacu dushobore kugakoresha neza. Murakoze cyane reka tubinyarutse ibindi bibaranga ngo nabantu bakunda kwivumbura cyane iyo hari ikintu muhanuye ko ntavyumve neza arashobora kubwira ati je ndigiri mwana w'imyaka 13 agafata ivarize ntazi yagiye akumva umengo yogenda akaba hatagufise ntibiba bishoboka barivumbura ikindi ngo bakunda kurya barajya cyane muri iki gihe kubera imihindagurike yabo y'umubiri barasonza cyane kandi bakajya cyane rero hari igihe abavyeyi baca bidoga ati mbe umwana wanje ko asigaye ajya cyane mbe asiganye urumogi mbe genda gute umwana baramuroze agwaye iki ariko nibisanzwe barafungura cyane abavyeyi bafise abana b'imiyabaga bakwiye kongera rasiyo bahora batanga kugira ngo bahage kuko iyo badahaze muri iki gihe n'igihe bigeze kuba bakuru birabafekta ikindi ngo bakunda kuryamira cyane bakunda kuryama iki gihe babara banebwe babakunda kwirira babakunda kwiryamira bashaka boge base neza
babonekane neza hanze ariko ivy'indani ntubabaze. Ikindi ngo bakunda cyane gufata ibiyovyabwenge muri iki gihe twari twabivuze, kandi baranka no kwiga kubera iyo bagiye ku ishuri hari amategeko ku mashure yose, kubera kwanka amategeko babumva boheba ishure bakigenga. Rero ivyo imiyabaga tugiye kubivuga ntitwobirangiza, ni vyinshi cyane. Murakoze cyane, mu by'ukuri murumva yuko abo bana bakeneye umuntu abakurikirana, bakeneye umuntu abayobora mu nzira babinjiyemo batazi aho bohonyeza ikirenge umwungu uhuma n'udahuma. Ivyo rero ntabandi biraba n'abavyeyi, ariko hejuru y'abavyeyi hari n'ababavuka bakaba abavyeyi baba bagapfakira kare ugasanga ni imfuvyi. Twinginga cyane abadukurikirana babarezi kugira ngo n'abaje barabakurikirana babigisha ivyo bintu abavyeyi badashobora kubabwira, abatagira abavyeyi nabo bashobora kuronka inyungu, canke bakuru babo baje barabigisha. Ni byiza, bakeneye ubufasha. Rero turabakengurukiye cyane mwebwe mwadukurikiranye, mwumvise yuko umuyabaga n'umuntu agoye, agira imico ihindagurika kandi mibi. Birakeneye ko umuntu amufasha kugira ngo azobe umugabo, azobe umugore mwiza w'ingirakamaro mw'isi n'imbere y'Imana. Reka dukengurukire mwebwe mwese mwadukurikiranye, tunabifuriza kugubwa neza. Mushobora no kudukurikirana mukaraba n'ibindi biganiro byinshi kuri Facebook ni umuntu muzima, kuri YouTube ni Kanguro n'ubugorozi, TikTok naho ni Imburi ya Nyuma. Turizera yuko muzoba benshi mudukurikiranye. Reka tubasabire amahoro n'imigisha. Jewe nariko ndabashikiriza iganiro ni Niyokim Generose. Imana ibaha umugisha mwinshi.